bakunzi bahori Kanani TV turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Reka dusenge. Turagukunda Kristo Yesu, turagushimye gitondo ciza cyo mugisho duhaye. Tugiye kuganira ijambo ryawe. Uganiriza imitima y'umwe wese mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, reka ndabifuriza rino jambo ryanditse mu gitabo cya Kitanguriro igice cya 26 umurongo wa 12. Ndakwifurije kwimbura umusesekara. Ndakwifurije kwimbura umusesekara. Amen. Kwimbura. Ndavuga hejuru yo kwimbura umusesekara. Ndabivuga nzobivuga mu biganiro nka bibiri, ndashaka ndavuga hejuru yo kwimbura umusesekara. Ndavuga hejuru y'imbuto, ndavuga n'ibyo bituma zodufasha kugira ngo twimbure umusesekara. Maze Isaka biya muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingeri 100 uhoraho mu mugisha. Imana ishimwe. Isaka yabivye mu gihugu kimwe inzara, kimwe ubutayu, kitari ciwabo. Kitari ciwabo, cyari kimwe inzara cyo Bafilisitiya, hari kuhoraho mu mugisha. Isaka yohoraho mu mugisha. Murazi Isaka yarari kwijambo. Hari ijambo Imana yarasezeraniye ise. Imana yaramubwiye ngo nzaguha umugisha, urubyaro rwawe nzoruvugisha. Ku buryo Isaka yabivye mu butayu yimbura umusesekara. Reka ndakwifurije kwimbura umusesekara uyu mwaka. Uyu mwaka wa 2025 Imana izaguye kwimbura umusesekara. Warabivye ndabizi. Hari amasengesho wabivye, hari ijambo wabivye, hari amafaranga wabivye, hari abantu wafashije. Imana izaguheze kwimbura umusesekara. Ahantu hose wowe warabivye ndagusengera. Ndakwifurije bene data, biraryoshe kwimbura, biraryoshe kwimbura, biraryoshe kwimbura aho wabivye. Mwami Yesu aguheze kwimbura umusesekara. Muri no jambo ryo kwimbura umusesekara hari ikintu kimwe shaka ko dutangurira ko tusaba Imana. Ijambo ryanditse mu gitabo cya Zekariya igice cya 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Zekariya, ikintu gituma imbuto yawe imera. Niki Zekariya yavuze? Yaravuze ngo uhoraho aba ari we musaba imvura. Imbuto yose wotera itagwiriye imvura gishobora kumera. Ntishobora kumera. Uhoraho aba ari we musaba imvura ngwigwe mu gihugu mu gihe cy'itasuro, muyisaba uhoraho arimo imiravyo n'abazobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese mumereza imirima. Haleluya. Reka ngusengere ngo Imana ikugwishirize imvura. Imbuto wateye ishobora kumera. Imbuto wateye. Hari imbuto wateye akanaka. Hari imbuto wateye utibuka yuko wateye. Mwami Yesu ayigwishirize imvura. Mwami Yesu ayigwishirize imvura imere kandi uyisarureko. Bene data, nababwiye biraryoshe gusarura. Uyu mwaka wa 2025 Mwami Yesu azaguye gusarura. Azaguye kwimbura. Azaguye kwimbura ku mbuto wateye. Ikintu ca mbere tugomba gusaba Imana ni imvura. Imana tugwishirize imvura kugira ngo aho twateye imbuto zacu zisubire zimere, zisubire kandi zinake. Imana ibahezagire. Muri yo wehera igice cya 2 murongo wa 43 yo kavuga ngo noneho nimunezerwe yemwe bantu bisiyoni, munezere guhora Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiriye. Kuko ibarekuriye imvura ikabaha n'iy'agatasi nirushana ku bwa mbere. Imana itugwishiriza imvura. Imana itugwishiriza imvura tubone kwimbura. Ndashaka mbabwire imbuto zitatu tugomba kubiba muri uyu mwaka. Imbuto nyinshi. Mugabo ndashaka mvuga mu nka zitatu gusa, izindi tuzobandanya tuzibandanye. Imbuto ntushobora kwimbura umusesekara utarateye. Oya, urabanza gutera, wamara gutera ukarindira umusesekara. Warateye. Ngiye kuvuga ibintu bitatu. Nimba warabiteye, witege kwimbura umusesekara. Witege uyu mwaka kwimbura umusesekara. Ijambo rya mbere, imbuto ya mbere ni ijambo ry'Imana. Urashobora kuba warabivuze imbuto mu muntu. Urashobora kuba waravuze ubutumwa bwiza, umuvuga ubutumwa uri kuranyumviriza. Urashobora kuba waravuze ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ivomera iyo mbuto wabibise. Haleluya. Urashobora kuba ari ikintu cyiza wakoreye umuntu. Mwami Yesu avomera iyo mbuto wabibise. Mwami Yesu agwe kwimbura. Ndagusenge Mwami Yesu agwe kwimbura. Uyu mwaka wa rero wa 2025 reka nkubwire imbuto zitatu ugomba gushiramo imbaraga mu kubiba. Imbuto ya mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbuto ugomba kubiba ku buzima bwawe bwose. Imisi yose uyibibe mu bana, uyibibe mu kazi kawe, ubibe ijambo ry'Imana. Ubibe ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni imbuto. Paulo yabwiye Abakorinto ngo bariko barahambanwa bakavuga ngo jewe ngo ndi wa Apolo, ubundi ngo ndi wa Kefa, ubundi ngo Paulo arababwira ngo ya twebwe twarateye imbuto y'ijambo. Ariko uzozivomera kandi uzozimeza ni Kristo. Haleluya. Hari imbuto wabivye. Mukundwa uri kuranyumviriza. Hari imbuto wabivye. Ndagusengera ngo Umwami Yesu agwe kwimbura umusesekara.
umviriza imbuto y'ijambo ry'Imana. Petero yavuze gute? Petero yaravuze ijambo hano hejuru y'imbuto y'ijambo ry'Imana. Yaravuze igice cya mbere, Petero wa mbere igice cya mbere 43, aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora. Haleluya. Ariko mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Haleluya. Warabivuze imbuto itabora ijambo. Bene data uzimbura umusesekaro. Nditeze kwimbura. N'uyu mwanya ndiko ndababwiriza rino jambo ko ndabiba. Umwami Yesu ari umunsi nzimbura. Haleluya. Aho navuye ndiko ndaza kugira ngo munumvirize. Byamfashe, hari ibyo byamfashe kugira ngo nshikire iyi kamera mpagazeho. Ko ndabiba. Iki ijambo ry'Imana. Hari umunsi umwe nzimbura. Umuntu uri kuramfata, hari umunsi umwe azimbura. Thierry, hari umunsi uzimbura. Hari umunsi uzimbura. Hari igihe tubiba. Haleluya. Hari igihe tubiba no mu mvura. Hari igihe tubiba ahantu hagoye, ariko dufite Umwami azazigama za mbuto tukazimbura umusesekaro. Haleluya. Ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Umva ndakubwira, gerageza vuga ijambo, sharing ijambo yakunejereje, ibwira abandi, vuga ijambo ryiza, reba imbuto y'ijambo mu mitima y'abarushe, y'abaremerewe. Hari igihe ushaka guhura n'umuntu yambaye umutama no mubabaro. Haleluya. Mubiye mu ijambo ry'umunezero, mwambura uwo mwambaro. Ico kintu bibse, Umwami Yesu azaguha kwimbura umusesekaro. Tugiri hano mwisi no mugambi bw'Imana. Abantu twabwirije ubutumwa bwiza bahindukiye, hari umunsi umwe tuzimbura. Yesaya yaravuze ijambo ryiza. Yesaya yaravuze gute? 55:10. Nkuko imvura na sherege biga bigatosa isi bivuye mu ijuru, ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubizi imbuto, n'urya ikamuha ivyo kurya, uko ari kwijambo yavuze riva mu kanwa kayo, mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, risozere ico naritumye. Amen. Ijambo rizosozera ico yaritumye. Ijambo rikubwikogwa. Ijambo n'imbuto itabora. Luka yaranditse ngo hahirwa wowe wizeye, kuko ico wabwiwe n'Umwami Imana kizashika. Hahirwa wowe wizeye. Petero arahandi hantu yavuze ngo ijambo ryawe Mana, ngo ijambo ryawe, ngo ijambo ryawe rizarishika mu mwijima, mu mwijima hantu hacuze umwijima. Haleluya. Umuco ukaka. Ijambo ryawe, ijambo ry'Imana, imbuto itabora. Urifuza kwimbura umusesekaro w'umwaka, biba ijambo ry'Imana. Hahandi ubona ko ari ubutayu, habiba ijambo ry'Imana uzimbura. Hahandi ubona byanze, habiba ijambo. Haleluya. N'imbuto itazibora, ntizibora no mu butayu. Oya, ntizibora. Haleluya. Biba ijambo ry'Imana. Imbuto ya kabiri, amasengesho. Amasengesho ntazabora. Sengesho ntazabora. Masengesho. Haleluya. Imbuto y'amasengesho uzibiba ukimbura ibitangaza. Uzubiba gusenga ukimbura ibitangaza. Haleluya. Uzusenga abantu nta muntu numwe wakubona. Uzusengera iyo mu bwijisho nta muntu numwe uri kubona. Ariko umunsi wimbura uzawimbura ibitangaza, abantu bose bakakurangiza, bakavuga ngo uriya muntu yarasenze. Haleluya. Hari umuririmbyi nkunda uzovuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo arazamuka ukagera ku Mana yacu. Haleluya. Amasengesho imbuto itazibora. Amasengesho uzayatera ahantu hose uyatera. Uzuyatera mu bantu kimbura. Haleluya. Uzuyatera amasengesho. Umviriza babwire bavandimwe. Amen. Amen. Amasengesho uzuyarungika muri future, muri kazoza. Ejo hawe uzuyarungikayo, akagusangayo, akakubera protokolo, akakugura imiryango. Amasengesho azakubera protokolo. Haleluya. Amasengesho one day akubera protokolo, akavuga ngo warasenze. Imbuto itazibora. Urifuza kwimbura umusesekaro, senga. Ayo mavi yawe yapfukamike hasi. Reka ivyo kurya, reka kurya sometime. Isonzeshe, senga. Hari umunsi uzimbura. Haleluya. Uzimbura iki? Hari umunsi uzimbura igikundiro. Wimbure gutoneshwa, wimbura ubwiza. Amasengesho aza kwambika ubwiza, aza guha ijambo, aza gukuraho agasuzuguro. Amasengesho aza gukuraho. Ndakunda Dawudi yaravuze ngo akura umuntu gucavu, bakamwicarikana n'abakomeye. Haleluya. Senga. Umva, ni ikindi kintu cyiza cy'amasengesho, kiza cica kamere izihwera igapfa, izikuraho ishari nziga uburya. Amasengesho ndakwifurije gusenga. Ikintu utazigera wishuza mu buzima bwawe ni imyanya wamaze wasenga. Ariko ikintu uzicuza mu buzima bwawe ni igihe wataye udariko urasenga. Ni igihe wataye, ni igihe bakubwiye ngo uje gusenga ukigira igitangaza. Ya nta gitangaza kiruta gusenga. Ndabaheze intahe yanjyoheje. Bill Graham akiri umunyeshuri wa Bibiliya.
ngo bagiye mu Bwongereza muri visit. Haleluya. Ashika ahantu kwishuri ahantu umugabo witwa John Wesley yigiye ngo asanga ahantu yarapfukamye, ahantu yarapfukamye ngo hari yaratobotse isima, yaratoboye isima, ahantu John Wesley yakazapfukama. Ngo baramubwira abantu bari muri visit, baramubwira ngo hantu umukozi w'Imana John Wesley yahora hapfukama. Ngo bandi barasohoka, ngo akinyuma arazunguruka, ngo arapfukama hajya ahantu, ngo aravuga ngo mwami, ndakeneye impwemu yo gusenga y'uyu mugabo, ndakeneye impwemu John Wesley yagiraga yo gusenga, ndayikeneye, ndakeneye impwemu yo gusenga yagira. Oh haleluya. Hari abantu ugomba kwifuza impwemu yawe yo gusenga, abantu bapfukama. Haleluya. Bene data bareke babwire, nta masengesho, ibikorwa byose dukora, nta musaruro, nta buzima, nta kigenda. Ndakwifurije gusenga, ndakwifurije gusenga. Imbuto gusenga uzozuyibiba mu gitondo. Hari umusigizi aravuga ngo bimbuto yawe mu gatondo, ngo ndetse nimugoroba tupfunye amaboko, biba ijambo mu gatondo, bijambo mu masengesho mu gatondo, tuzi aho zohurira nayo. Amen. 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 Imana guhezagira cyane. Iyindi mbuto ndifuza ko tuzabiba muri mwaka. Imbuto y'ibyamwa bya mpwemu yera. Uzotera urukundo, uzotera umunezero, uzotera amahoro. Nugera ahantu utera amahoro. Bene data, nuzugera ahantu bazavuga ngo ndanezere guhura n'akamuzira. Kubera iki? Uri umunyamahoro, uri umuntu umunezero. Aho ugeze utanga umunezero, ukwihangana kuganze muri wewe, ubugwaneza. Biba imbuto y'ubugwaneza ahandi hantu, biba imbuto y'urukundo, biba imbuto y'urukundo. Si uzoyisarura wenyine, abana bawe n'abuzukuruza bazoyisarura. Bazavuga ngo mama arahantu yateye, mama arahantu yateye, mama arahantu yateye, papa arahantu yateye. Hari imbuto y'urukundo yateye mu bana kanaka. Uno munsi bene data, hari abavyeyi benshi basize bateye imbuto y'urukundo, basize bateye imbuto y'ineza mu miryango itandukanye, batavuka. Uyu munsi abana babo ko barimbura iyo neza bariko baratera. Biba iyi mbuto uzayisarura. Mwami Yesu agweze kwimbura umusesekaro muri mwaka wa 2025. Imbuto zitatu mbabwiye. Haleluya. Imbuto y'ijambo, imbuto y'amasengesho, imbuto y'ineza, gukora ibyiza biza bidukurikira. Mwami Yesu aguhezagire. Amen. Dushoboze mwami kubiba, kuko turifuza kwimbura umusesekaro. Nta muntu numwe wo kwimbura atarateye. Turakeneye kwimbura umusesekaro. Urakoze. Icubara kibi cyawe mu izina rya Yesu umukozi wacu. Amen.